Imana yo mwijuru ibandanye kuzigama Uburundi, ituzigamira Abarundi n'Abarundi kazi. Ego ibahangaze, igihugu cyacu igihangaze, hanyuma natwe duhe inkomezi zo kugikorera, tugihe umutima n'amaboko, tugihereze umutima wacu n'amaboko yacu. Tumenye yuko inyuma yacu hariho des générations et des générations batwiteze ko kugira igihugu Burundi bazosiga bavuga bati abavyeyi bacu barakoze. Reka umwe wese by'ukuri atanga interano yiwe hamwe no kuvuga ibitagenda neza, muga natwe tujemwo twubake dutange intererano, umwe wese ibyo ashoboye. Abarima bagende barime tugwize umwimbu. Turiko turavuga amadovize, rimwe na rimwe hari gihe abantu bibagira yuko ce sont des produits d'exportation, il faut exporter, tukadandaza hanze hanyuma tukabona kudana amadovize. L'aide au développement ntizigere iteza imbere ibihugu. Le développement nous appartient, twebwe Abarundi. Nous devons développer notre pays. Dekare tukore, tugwize umwimbu, c'est la production. Hanyuma dushore, tumaze gushora tuzana amadovize, ama minere turabingene aba exploiter, hanyuma dushore tuzane amadovize dushore kugura ibyo tudashoboye. Rero nivyo nibaza Abarundi turakwiye kuko hariho Abarundi benga bihaye gusingendo do critiquer pour critiquer. Nta ntererano bariko baratanga, no kuvuga gusa ibintu negatif. Oui, kuvuga ibintu bitagenda neza ni vyiza, mungabo ntibiherere ngaho cyo tugaruka tuvuga ati mbega ko nabivuze, mbega nanje intererano yiwanje yoba iyi kugira ngo ibintu bigende neza.